inkuru nyigisho, inkuru nyigisho, inkuru nyigisho. Hello guys, ni Bella Shaka yongeye kugaruka kuri micro za Roy TV. Roy TV irabakunda, nanje ndabakunda. Kuri kamera turi kumwe na Alpha abikora neza cyane. Uno munsi rero hari ibintu twabateguriye, tugiye kuza turabahereza inkuru nyigisho. Inkuru nyigisho muzokoma muronka chaque jeudi rimwe mu ndwi. Inkuru nyigisho izonyigisha, izokwigisha urwaruka. No gusaba yuko utaraba umuabone wacu kandi kuri subscribe kugira ngo udacikwa n'inkuru iyo ari yo yose toza ndabashikiriza. Muzakama mushikirizwa na Joy Bella Shaka chaque jeudi de la semaine. Ndagusabye ko uza buri present, uzokama bikurikirana kuko bizoguhira kandi bizokuberangira akamaro cyane. Sawa, ndabakunda. No munsi rero nabateguriye inkuru nyigisho ya mbere, ngoma ndabashikirize part 1 yayo kugira ngo mumvirize, hama l'autre jeudi muzoca muronka part 2. Inkuru nyigisho, inkuru nyigisho, inkuru nyigisho. So inkuru yacu nyigisho rero ndagusabye ikurikirane kuko ni inkuru, si inkuru gusa bukuru gusa, ni inkuru nyigisho. Nifuza gukuramo ikigwa, nifuza gukuramo inyigisho, nifuza yuko inyuma yo kuyumviriza yose uza kugira icyo wungutse mu bijyanye n'ukuntu ushobora kwitwara mu buzima. So iyo nkuru yacu nyigisho rero ni inkuru y'abana babiri. Abana babiri bavukiye mu buzima butandukanye ariko bavukira mu gihe kimwe. Umwana umwe yavukiye ibwami akaba yitwa Beatrice, ubundi mwana avukira mu muryango kenye cyane uciriritse akaba yitwa Lisi. Gira murabyumva, kuvukira ibwami no kuvukira mu muryango kenye. Umwana w'ibwami akurira mu buzima bworoshe, umwana w'ibwami akura atarushe, umwana w'ibwami akura vyose abifise. Ariko kandi umwana wo mu cyaro ari wo mwana wo mu buzima bugoye, akura afise indoto nyinshi, akura afise ubuzima bugoye bishobora no kumutuma gukora n'ivyo atokoze. Bityo rero bigashobora no kumuha amahitamo atarishimwe nawe kugira, ariko kubera ubuzima ugasanga ayo mahitamo yayabayemwo bivanye nuko nawe bimunanira kwikontrola mu buzima bugoye. Ivyifuzo by'ubuzima bwiza, indoto z'ubuzima bwiza bigashobora gutuma nawe ubwiwe yitwara nabi. Rero abo bana babiri ariwe Beatrice na Lisi. Ni kuvuga Beatrice yakuze afise indoto yo kumenya ati eske abantu hanze babayeho gute, abantu bo mu micungararo bo bameze gute, hanze hameze gute. Yari umwana adashobora gusohoka, ikintu cyose akeneye barakimuha, ibintu byose yifuza yarabironka kandi akabironkera ku mwanya abyifuriza ko. Gusa ikintu kimwe yarabuze ni gusohoka agende kuraba abandi bantu ukuntu babayeho. Bibaye ngombwa ko basohoka bagenda bacungerewe kandi baba bafise ahantu bagiye nko kuraba ubundi bwami canke kuraba iyindi miryango y'icami. Nico gituma rero Beatrice nta mahirwe yigeze agira yo kumenya ukuntu abandi bantu babayeho, kumenya ati mbega abantu barashobora kubaho bararinzara, barashobora kubaho basegerereza ubuzima nk'ubwo. Ariko kandi ku ruhande rwa Lisi wewe yakuze ababaye, yakuze atishimiye ubuzima arimwo, yakuze yiyanka, yakuze afise indoto yo kuvuga ati mbega abandi bana b'ibwami babayeho gute, jewe ko ndya ibijumbu, nkarya inyabuyori, nkarya amateke, ati mbega aho ibwami bimeze gute, ko mvyuka mu gatondo nkagenda kurondera amazi, nkagenda kuvoma mu mwonga, nkarima, nkakora akazi nkako. Ati mbega aho hari abandi bana babayeho ubuzima bworoshe. Ndifuza ko umunsi umwe nubona ibwami, ndifuza ko umunsi umwe nanje noba mu buzima bworoshe nk'abandi bana bose. Ushaka ko nawe byaragushikiye aho uri ugakurira mu buzima bugoye, ukifuza kumera nk'umwana wa perezida, ukifuza kumera nk'umwana wa Obama, ukifuza ubuzima nk'ubwo. Rero na Lisi kwari uko yamye yifuza kumenya ati abandi bana babayeho mu buzima bworoshe babayeho gute, bajya gute, bafungura gute, bambara gute. Yumva ati mbega ndifuza nanje kuba muri ivyo bihe. Niho rero umunsi umwe Beatrice niho yasaba papa wiwe ati ndifuza yuko nomenya ukuntu abandi bana babayeho, ndifuza ko nomenya ukuntu abantu bo hanze bameze. Ariko ivyo ntavyo yari yemerewe, ntabwo yari yemerewe gusohoka. Papa yambwiye ati rabana n'ivyo mwana, ubuzima bwawe n'ubunyene, uri umwana wo mu bwami, ntabwo wemerewe no kubona n'umuntu wari we wese, ntabwo wemerewe kuja ahantu ahariho hose. Alors umunsi umwe rero Lisi
asezera papa wiwe arambwira ati data jewe ndagiye gutembera ibwami ndashaka kubona basi n'inyubako y'ibwami nubwo ntoyegera ndakeneye kubona ati bimeze gute. Lisi niho kuca ava muhira aragenda ashika ibwami, ariko sinzi ko muzi ibwami haba hacunzwe, haba hari abarinzi ku miryango, ntago upfa kwinjira. Rero niho agishika umurinzi yari arinze akimubona aramwirukana, aramubwira ko adakwiriye gushika ibwami, aramubwira ko adakwiriye no gutumbera umuryango w'ibwami. Ariko kandi Beatrice yariko arakinira mu rugo, aca arabona ivyo bibaye, niho kuca ahamagara umurinzi aramubwira ati urya mwana mureke yinjire. Uyu mwana rero Lisi aba arinjiye. Beatrice akimubona ku nshuro ya mbere niho yari akibona umugenzi, yamufashe nk'umugenzi amuhereza karibu, barinjirana mu nzu ibwami. Ku nshuro ya mbere Lisi aba yinjiye ibwami, Lisi ababonye inyubako y'ibwami. Acinjira nawe uco vyumva, yagerageje kuraba, aravye hejuru ibirahuri, aravye hasi ibirahuri, ku mpande hose ibirahuri. Lisi aravuga ati ubu buzima kumbe burabaho, sinari nzi yuko vyari gushika ko nanje nshobora kubaho mu buzima nk'ubu, nshobora gushika ahantu nk'aho nyoza ibirenge vyanje. Ni ukuvuga vyaramutangaje cyane. Beatrice amuzanira amazimano Lisi, aramuzimana, amuha ivyo kunywa, amuha ivyo gufungura. Ku nshuro ya mbere Lisi abahawe kaze kwicara ku ntebe umwami yicarako, kwicara ku ntebe z'ibwami. Yaragize ubwoba bwo kwicara kubera byaramutangaje, yavuze ati ibi bintu n'ubwa mbere ndabibonye birangoye. Ariko Beatrice yamwese ko ari bisanzwe, aramwakirana umutima w'urukundo. Lisi aricara, hageze gufungura vyaramugoye gufungura, yaramenye yakoresha amaboko mu gufungura. Ku nshuro ya mbere bamuzaniye utubugita n'udufurushete n'ibiki vyose biramunanira gukoresha, ariko Beatrice amubwira yisanzure abikore nk'uko avyumva. Lisi niho kuca akaraba amaboko, akoresha amaboko, byose yabifunguye, byose yarabifunguye, arapoperanya, yatora hariya inyama, agatora hariya umurete, agatora hariya pasteke, agatora hariya umufu, byose arabicanga kubera n'ubwa mbere yarabonye ifungurwa nk'izo, n'ubwa mbere yarabonye indya zisa neza, zitese neza, ziteguye neza, indya z'ibwami. Lisi rero niyumviye ko yotaha, yabonye asaba Imana mu mutima ati Imana afasha sintahe, ahubwo nibere ngaha muri buno buzima. Ndumva yuko ntakeneye gusubira muhira, ndumva yuko nta kamaro kuko nosa kandi gutaha muhira, nshaka kuguma muri buno buzima. Niho rero Beatrice yaciye abaza Lisi, aramusaba Lisi ndakwinginze uze tugende mu kiyo twirabe. Baragenda mu kiyo ari babiri. Beatrice yamuraba Lisi abona barasa, ariko kandi na Lisi yamuraba Beatrice akabona bafitaniye agashusho. Aramubaza ati Lisi ko mbona dusa cyane, ndabona ukuntu uza mu maso nawe ni gusa, itandukaniro ni uko nakuriye ibwami gusa, ariko je ndabona dusa. Kandi mu by'ukuri abo bana barasa cyane, abo bana barasa, wabatandukanya gusa kubera ibihe. Umwe kubera yari akenye, ubundi yari umwana wo mu muryango utunze, ariko barasa gose. Beatrice acara musaba Lisi ndifuza gusohoka, ariko sindavyemerewe, nobigenza gute? Lisi azana icyumviro, aravuga ati byo bivanye nuko dusaje na wewe, reka mbe wewe nawe ube jewe, reka gerageze kuba wewe nawe gerageze kuba jewe, komsa ushobore gusohoka, ibisigaye nibaza ko bizoca bikunda. Ariko Beatrice aramubwira sawa ndashobora kubikora, ariko sezeranya yuko utazomemukira, ngende hanze ndi wewe, usigare uri Beatrice, kandi usezeranye yuko ibikorwa nkora uko ndavyitwaramo nawe uvyitwaramo neza, inshoreke zanje uzikoreshe neza, ivyo nkora ubikore neza, kandi uremerewe gutora buri kimwe, uremerewe kwambara, uremerewe gusiga ivyanje vyose, n'amazimano ibifungurwa uzokoma wafunguye. Lisi aravyemera. Beatrice acafata igitambara afunga mu mutwe kubera imishatsi yiwe yari isa neza cyane, ku buryo nubwo yari kwisiga umukungugu vyari kuboneka gusa ko ari Beatrice. Acafunga igitambara mu mutwe. Lisi nawe aragorora umushatsi, agerageza gusa neza na Beatrice w'ibwami. Lisi ku nshuro ya mbere abagize ishusho ya Beatrice umwana w'ibwami. Beatrice nawe abagize ishusho ya Lisi umwana yakuze mu buzima bugoye, umwana yakuze mu buzima buciriritse. Beatrice aba arasohotse hanze,
wa murinzi amubonye aca aramusunika agwa hasi amubwira ati ntuzogaruke ngaha. Ariko Beatrice kuko yarabizi ko atari Lisi ahubwo ari Beatrice, yarashatse kuvuga nk'uwo mukankamira kubera ari umurinzi wabo w'ibwami, ariko mu mutima ati sindi Beatrice ahubwo ndi Lisi. Niho rero yaca ahaguruka arihanagura aca arabandanya. Ku nshuro ya mbere Beatrice abona abantu babayeho nabi, barushe, bababaye, basegereza mu mabarabara, batoragura ivyo hasi, batoragura ivyo mu mayarara barya. Amafaranga yari yatwaye aca arayatora akaza ahereza abo bantu, akaza abafasha uko yarashoboye, kuko byaramubabaje. Yari umwana yakuranye umutima w'urukundo, kubona abandi bantu bababaye byaramutangaje. Yari azi ko abantu bose babayeho nk'uko wewe nawe abayeho. Niho rero kuca ashika agitembera yarakutanye n'umupapa. Ati uyo mupapa ninde? Yari papa wa Lisi. Papa wa Lisi rero akimubona yabonye ko ari umwana wiwe nde Lisi. Rero papa Lisi acamubwira ati mwananje ko nakurondeye watevye, ingo ugende gufungura ivyo kurya vyawe birahari. Beatrice nta na kimwe yavuze, ahubwo yaciye amukurikira bagenda bajanye. Arafungura uko vyari bimeze kose, yaragerageje kubifungura kugira ntamenyekane yuko yoba atari Lisi ahubwo yoba ari Beatrice. Yaragerageje kuba Lisi muri vyose, mu ntambuko, mu gufungura, mu kuvuga, yagerageje kuba Lisi. Ibwami rero Lisi Beatrice yari yasigiye Lisi identité ariko itari original. Identité imwerekana ko ari umwana w'ibwami ariko atari original. Rero Beatrice nawe agenda atwaye identité iri original, arayibika kugira ngo niyaza Lisi niyumvira ikindi kintu kitari ciza ntibize bimuhire 100%. Umwana araguma ngaho, ariko kandi Lisi aho yasigaye yaragize umutima w'ubunyamaswa. Yagiye mu kirori ariraba, arihindukiza, arabona ko adashobora kuva muri ubwo buzima bwo kuba umwana w'umwami. Yabonye yuko adashobora kurekura ayo mahirwe asubire mu buzima bugoye yamaze gushika ibwami. Aca yigira inama yo kumufatisha Beatrice kugira ngo bamwice, bamwagirize yuko yivye imikufe y'ibwami. Lisi niho kuca ahamagara incoreke, imwe mu ncoreke, aramubwira ati ndagutumye genda aha naha uraba umuntu dusa. Niwabona umuntu dusa ni umuntu avuye ngaho ibwami kandi yivye imikufe y'ibwami, uyo muntu umuzane, ni gisuma, maze data amushira urubanza rujanye n'ugahora acira ibisuma vyose biza gutera ibibazo ibwami cyangwa se ibibazo mu bantu. Incoreke ati ndemeye. Amusezeranira incoreke ati niwabikora neza ndaguhereza imikufi. Ati sawa. Incoreke ifata akayira iragenda kurondera nde Beatrice, ari wende umwana w'umwami. Beatrice rero baca bahurira mu gasoko na ya ncoreke ikifata ijya identité ya Beatrice y'ibwami niyo yaraje gutora. Yashaka ijya identité agenda yitwaye kugira ngo Lisi azoba afise identité original umwanya ari wo wose. Ati rero vyagenze gute? Yaciye amusunika agwa hasi, yari afise agasaho yari yitwaje, ko gasaho kari karimo iyo identité iri original. Rero iyo ncoreke iratora ya identité iri original igenda yitwaye. No kuvuga Beatrice asigaye nta cyangombwa afise, nta kintu kimwe kimwerekana yuko ari umwana w'ibwami. Identité yiwe bayitwaye kandi uyikeneye ninde ni Lisi kugira ngo yitwe nde umwana w'umwami afise identité iri original. Rero vyagenze gute? Amaze gushika Lisi yararyohewe cyane kubona amushikirije identité. Ati rero bizoca bigenda gute? Inkuru yacu nyigisho Pasiwani ihereye ngaho. Iyumvire nawe ko iyo identité imaze gutorwa n'icoreke, mbega Beatrice bizomugendera gute? Azicwa nyene, bazomufunga cyangwa bizogenda gute? Inkuru yacu nyigisho uno munsi Pasiwani igarukiye ngaho. Wiyumvire nanje niyumvire, zikurikira nzobahereza part 2, mumvirize ukuntu vyagenze, mumvirize ukuntu Beatrice ivyo yahuye navyo na Lisi ivyo yahuye navyo. Hama umwe wese azocagira ico abivuga ko, umwe wese azocagira icyumvira aterereye
umwe wese azovuga icyo byamwigishije. Mbese ndizera neza yuko hari byinshi tuzohindura mu buzima twahora dukora nabi, hariho urukundo tuzogira mu mutima tutari dufise, hari ingingo tuzofata tutari bwafate, mbese hariho n'intambwe tuzoshika ko tutari bwashike ko mu bijyanye n'ubuzima, mu bijyanye no kubaho tubanye n'abandi. So yari Bella Shaka abashikirije inkuru nyigisho ya jeudi, akaba ari inkuru nyigisho twahereyeko, ariko kandi tuzagomba tubaha inkuru nyigisho nyinshi buri wa kane, ntimuzigera muhomba inkuru nyigisho. Ndabasavye rero mubandanye mudukurikirana, abakunzi bacu turabakunda, namwe turazi ko mudukunda. Abo mutaragira abonema mwiyabone kuri channel yacu ya YouTube, Facebook na Instagram. Ndabakunda. Ni Bella Shaka kuri kamera, turi kumwe na Alpha abikora neza cyane, ni umukameramani nemera atigera akora amadefo mu kazi kiwe. Ndabakunda. Ciao ciao. Lloyd TV.